이참과 주무기셔 기와고 기티 주무로 ukaguma witorasha impuzu mukamereza ibihutu biri kugira ntibashime impuzu nashimye zose ukazisiga harya ugaca umbwira ngo simvuge ngo ninashikaye ngo ngume nunamye hasi kumbe yari porotiki iri muri wewe ubwo mbesha ngaha ngo baje kukwirabisha ngo uri mu dogiteri. Ibyo bintu nivyo gana mukama wanje mana yanje mukunzi ibyo bintu nibikigabanje mama nari mureka kwivugisha arambwira jewe sinzi ibyo nibiki ariko none bisobanure neza abantu bavyumve ntabyo kuri gwa birabisobanura arabitsi suko kandi ni wanyaretse ujya muhungu sivyo niwe yambwije ukuri ku ibiri inyuma yiwe n'ujya muhungu bashaka gukwa uyu bagomba gukura jewe ngo ntibankeneye ibyo wamaze kubyumva neza kubyumva cyangwa ndabizi ari ukuri ariko biri kandi nari ntagatangara mwana ibyo ni munyigira ku inzoka ngo wa mukobwa we ngo unyamba ngari imbuga zitukisha imiryango imbwa ngika bitukisha imigani ntaziyo yivisha mukobwa wawe niyongeranye hera umuti ngo wapi ngibisivyo ngo nivyo kwa shetani nkatangara impamvu uwo mutima mwiza uri kuranzana ko kumbe wari wishakira umufiyansi wanje yewe no kuri mwa bakobwa ibyo bintu nimubinshire reka mubaze ciro ntavyonze ibyo bintu jewe mukunzi twavukanye indimwe dusangira ibereje nawe uno musi ushobora kubura indero imbere yanje ukambwira ko je shobora kuguca inyuma jewe kandi n'ibintu ariko bivuga je navyo mugombe mumara maze mwa bakobwa mwibyo bintu ushobora kwiyumvira ko je shobora kugira hypocrisie ibyo bintu haraho bishoboka kaya ibyo bintu mugombe mumara maso y'abatwe nabihinyuye naguhinyuye kumbe wankunda mwa bakobwa nta n'urukundo nuru ufitiye ugeze uza kurondera uwo baye umugabo wanje kugira gukunde kugira katakima kimwe mwami ufitani hagati mpaka bagushima kugira kwereka ibaje gushima cyangwa kwereka wantereye umuti nicyo shaka kumbwira nta rukundo ufitiye nino saha ndabibonye wowe umwansi wanje kandi na mama nawe nyene nabibona n'ubwa mbere waramuvuganiye ko ari umukobwa mwiza umukobwa mama wafise imico myiza jewe ndigitabanga ubu navyo yambwiye sinabikoze wewe na arabona tuzi umuti wambaye sinagenda yambaye umutsi ntiwawunyase wa mukobwa iyo shetani yakwinjiyemwo uriko urahangaye kuvuga ngo mwene wanyu mukuru wawe niwe agomba kugirira ibintu nk'ibyo ibyo bintu urabisubiza yahubwo iyo bikuye no kure ntiyagire nabo kumva niwe agomba gutwara umugabo ibyo birashoboka wabikuyeho ibyo bintu ga wa mukobwa we mwe bagabo ba mama mana yo mwijuru uramfasha mwese muri cyo kimwe mama mwese muri cyo kimwe nta ofisa nshigikira nta numwe ndabonye ko ngaha nta namahoro ndahafitiye mukobwa cyo ashobora kuvuga ngo Jesse ndamukunda namye ndabivuga kuva Jesse mukunda sawa nabibonye kare je wabonye ko navukanye nyabibazo wamuvuga kare wari wabibonye ko ari byo mwarangiye Jesse ngukunda je nakwirereye yakwigishije amashuri urukundo wankunze ntabwo akagenda kukaza agapokera wankunze ndabonye ibihembo umpaye amahera apokera nubwo nakubashe nkamukuru wanje nkagusonera nkagukunda akaba ari bagusumira tukajya muhevye ukunyaka ubu no munsi uramwikunkumwe ngo niwe agomba gutwara umugabo
hora ibyo ntihagire n'abantu bavyumva, ntihagire n'umuntu n'umwe yovyumva, iyo nibanga. Mama reka kumushigikira we kubera atavyuzi. Wewe wumviriza ivyo akubwiye, jewe nzi rero ukuri guhari, sivyo? Niwe n'impamvu ndabibona, wewe n'ubundi usanzwe wize ruri akari wewe kwa mavuga ukuri, je ndi umunyabinyoma, sivyo? Wewe guca ushaka kumushigikira rero wewe kuko ntavyuzi, urya ni wabitije nanje ndamushigikira kuko mbona jewe ndakuzi. Ivyo bintu ntibibaho no kuri kw'Imana. Ivyo bintu bikuye nzoza mubona abantu bagenda binumye, mugenda bagenda bacecetse ngo naberanda, mugenda mutuka abantu, wibaza abantu mugenda mutukaguza mutisonera, mwibaza ko batabahinyura. Mana yanjye nabonye wapegamiye, nabonye wapegamiye mama kugira ngo bajase shaka kubandanya mu byaje wabishije kuko nta rukundo naruke yamufite. Ya no kuri kuko rero bambaye iruhande usanga ndiko ndatumira n'ibyo abantu byakabaye kumara n'umwana wawe wemera, kumara n'umwana wawe wemera, kumara n'umwana wawe byakabaye ipu nanje. Urumva ibi bintu mutoyi wawe yadukanye kweli, ibintu nibyo kweli, haraho wabyumvise nibyo nzi. Nimba uriya mugabo yanguze nimba atanguze nabyo nzi, nta n'umwe yigeze abimbwira, ahubwo nje ndumiye. Ariko ibi bintu biraza kutukwegera n'ukuri kw'Imana. Mama urazi kumukunda mutoyi wanje, umukobwa wanje urazi kumukunda vraiment, mbona ko ibi bintu bigiye kwatsa umuriro. Umukobwa wanje ni barajya umukobwa, nabivuze kuva kare kugeza nuno munsi raba ngibi bintu birashitse. Imana imfashe biba atari ibyo, kuko bibaye byo je cirone n'ukuri kw'Imana. Mama sinshobora kwemera kugura umutoyi wanje kubera ico kintu gishoboka. Ndumiwe ini shafu gusa arazi ukuntu mukunda n'umutima wanje wose. Ndumiwe n'ukuri kw'Imana. Ndumiwe sinkivuga icyamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umuruho. Dada, ibyo bintu numva jewe numvise da je shaka kubyemera, ntibishoboka ibintu by'akajagari aha mu muryango wacu. Reka wenda byutse asha umujyane winjiye je kumanda kubwira imisi yose aba bakobwa bawe bazo teze isoni. abakobwa banje bagize utsiye turakamenyo muri iki gisagara cyacu bagize abakobwa banje mu gisagara. umvize ndakubwira nitwe tuvugwa mu gisagara n'abakobwa banje. umve ndakubwira waruzi neza yuko mukunzi yatwaye umugabo nze Cirore. Ndakubwira ukigira gugu aba bana bawe nta ndero nani wabahaye. Ayo majambo wewe uri kurasoma he? Jinganda baze gushishwa uyasoma Ibiriza mukunzi yatwaye wa mufiyase wa Cirore. Ujya mukobwa wawe ntagira icyo asonera. Unamukaza ibyo bintu uravuga ibintu ngibyo kwera. None sindabivuze kandi ari byo. Wewe wabikuye he? Ayo majambo mugenda muravuga n'umugabo wawe None muyakura he? Kwiremera ikintu tutazi tutarabona. Uburundi ni buto. None ngo yaraje nyawayo. Mungu we. Mwana. Oya nokoye. Ibiri ngaha kwa muyomba wawe. Nta bya muyomba. Ibyo bintu kuragiye. Ereka nawe arabi. Ibyo bintu bivugwa bivuye he? Nawe arabi. Ubaze umvugira njye. Ni biki? Mubona genda yunamenye intama na haringwe. Yambaye uruhu nk'intama. Baka kugenda muramvugira umwana mumuvuga nabi. Ikibazo Eko yigira ikibugu nakumwe narakimutse. Urumva ariko yigira nkuko umengo nta na kimwazi yigire ya soni kandi ari yakoba. kandi nibiki ko sindabatahura Nibikimba n'ibihonda byahongana. Birababaje muri iki Kesikia wewe Ibyo bifaransa byawe rero nibyo ujya kutubarira cyangwa kumviriza ibiri ngaha. Reka kwigira gugu urazi ibyo wakoze. Reka ndamubarira. icyo nakoze je Wewe wagiye gutwara umufiyasi wa Cirore ushaka. Ariho byaka uyu mukunzi mama Mana yanjye. Jewe aba bantu uyu muyomba wawe jewe sinzi kakomeye. Yamye iminsi yose ndere hose yamye aza mvuga ayo majambo avuga amajambo.
namubaje ayo majambo none musaza wanje Muyomba, ayo nawe majambo wewe, wayakuye hehe nizera. Nawe wasigaye nka papa wanje ushobora kunyiyumvira ibintu nk'ibyo. urazisha ngufise genda aho hanze ubaze n'umuntu n'akana gatoyi karakubarira None wumva amabwiga y'abantu mve. Muyomba, nakunyizera. Wowe muyomba wanje warandeze. Bakwizera. Ubu rero hageze igihe mutashobora no kunyizera. Dande, nawe. nagukuye ko amaboko kuri icyo kintu nagukuye wewe nta kigenda ubona yarize amashuri akayaminuza akagira ibintu nk'ibyo mbega ubwo budoteri bwawe wize gutwara umugabo wa mwene amafaranga wawe kwawe ariso What is going on? ibyo byongereza ntabyo What is dukeneye going on here? ntabyo dukeneye umviriza ikintu reke kwama we ntugire uwo mugabo wawe mundukira umugabo wawe mundukira abana mundukira abana ntiwabyumva twebwe tuzi ibyo mundukira Wowe abana wize mundukira abana gutwara abagabo b'abagabo. ivyo sivyo kabisa Wize ayo gutwara majambo abagabo yo b'abagabo. murakura je Mama. musahazi Mama. Cirore ni umwana wanje mukunzi ni umwana wanje none ivyo bintu muriko muragenda muvuga nibiki umviriza muramukazanje ndakubarira oya nukuri abantu umviriza tuza muragoye ndakubarira uyu mukobwa wawe amashuri yize ubudokiteri afise Nayubusa, nipfa gusa ko yize gutwara abagabo b'abandi reka kuvuga guco wa muntu nibyo yize reka kuvuga ayo majambo mbere ayo majambo muyavuga ari mwebwe benewe wumva abarundi nabo bovuga Muyomba wanje guco kuvuga ibintu nk'ibyo. muyomba abari wavuga ayo majambo umviriza nkaya guco umviriza ukuri gutumara amazi mu muryango iwacu musaza wanje jewe ndakuzi wewe ndazi ingene umeze kabisa wewe nambaye amajambo wiri urumviriza uza kumbwira nambara amajambo umugore wawe ariko araza kugupompa azagupompamwo amajambo y'ububeshi jewe ndakwiyamye ndakeneye kabisa umugore wanje mukure ndakwiyamye mu kanwa ntuzusubire kuza ndazi umugore wawe ingene yamaze kugupomba amajambo y'ububeshi muza kubeshera umwana wanje sinkeneye umwana wanje mukuru urumva ibintu kweri mwana warangendanye oya wewe Namachiro warangendanye kuva nkirongoka kwa musaza wawe mwama muza kuvuga amajambo y'ububeshi naye n'amajambo y'ububeshi ntiwabiryoherereho muriko muraza mupomba reka kumena amatwi kuko ndabatoneza amajambo sindayakeneye ndahakanye warangendanye kuva kera kandi ntuzurira kwama mu mwewe ndakuze kuri gatera kaboze kuva ndongoka kuri musaza wawe ntiwabiryohererewe rero murabara amahoro nta mahoro urumva n'ibindi biti iminsi yose nta mahoro dufise muri uru rugo ndamuzi musaza wanje bahasi tugende bahasi tugende amajambo yo kuza kumbesherera umwana murabayakamenya mu gisagara ko muramaramara abakecuru bazima nta soni rero wanje uyu munsi wagize icumara uyu munsi uranyerekanye ko ndi umugore nawe wabaye umugabo mu rugo urerekana ijambo asa nkoraha ego uyu munsi ndakwemeye uyu munsi urankoreye ikintu kinezereye kuva n'agashika mwiyizi nanyuza kunezereza n'ibiki ego kweli mushika uyu munsi yo arabura yakira nayamira acumbiye unezereza ko icyamwa cy'umugisha kiba ku giti cy'umuruho. ego muhire hari ibintu ushaka kumbwira muri Trezirija asha Trezirija kandi ni ibintu ingorane nyabakize urumva mon cher ami urumva yuko wewe twariganye turabana urumva ivyawe byinshi ndabizi nawe urazi ivyanje byinshi urazi ivyanje byinshi rero burya mugabo je nagomba ndaguhanure vraiment urazi yuko twaragize chance kurujya Cirore bikaba bitakunze tuca turavuga dutireka turabe yuko dushaka gutora ujya mukuru ujya umuganga turabe yuko byo kunda nyene mukabana bazi ko bambwiye ufite icifuzo cyuko woronka umugore mugabo vraiment aho ibintu bigeze ciye mbona yuko vyihoza byo gutora ujya mukunzi vyihoze vraiment nimba wumva impanuro ndaguhaye laisse tomber
pourquoi sigure explique toi. Igituma ndakubwiye yuko vyihoza burya mukunzi n'urya mutoyi wiwe Cirore ubu unye n'ibibazo n'ingorane babaye abansi kubera wewe abundi bafata ari wewe umwe avuga ati ni gwanje na cyane cyane urya mutoyi ni bavuga ati bana jewe sino muheba twotuma twicana habizokumva umwe yacumise uwundi mbugita hajya urya Cirore hajya nimba ari urukundo rwinshi mu mutwe nimba ari biki gusa impanuro no gwa mushirami urya mukunzi vraiment mureke mureke wihoze question ya mariage kuri irya famille heba vraiment nimba bora yuko ugomba ukore neza ntuzuboneke yuko uri gateranya miryango reka vraiment uhebe mukunzi je nibaza yuko ndasaba wewe nkuko yavuze twarijanye burya mu wese azi ko foro y'uwundi Jera ziko wamyuru uri unyabwoba cyane. Ukunda gutisha ubwo wowe ukunda amashoti kandi. Wonye ikintu. Navuga namye ndi mu ubwo. Ubwo bati nabenda bizi. Ikintu ubonye ko kigumye acurekura vuba vuba. Umuriza ndakubwirije ndakwire. Jewe kubwanje. Vraiment merci kumimanuro ni byiza. Ho bujya kuronka umuntu aguhanura burya ni ibintu nibyabake ariko gusa icyo nakubwira aho jewe ngeza gukunda mukunzi no kuri nabone mengo kugira ngo nzore kure kirikanye ni subu sindiko nabirota none urazi impamvu yego kwa njye ndagushimiye cyane mwe hambaye kubona waranyerese muri urya rugo naho uwo wanyerese wewe asanze atari we oya nakwerese uwundi uyundi rero ujya avuga ati akagumye bagumako kandi umugabo arinda kaje urumva uri tayari rero uzopamba urumva bavuga ati l'homme se mesure lorsqu'il se trouve devant l'obstacle umugabo abona ko yakuze amaze kumugabo uyo ari imbere y'ikigeragezo urumva yego rero nta mpamvu rero kuvuga ngo nshibure ngo mpebe ngo akiriya ngo kubera ngo ariko none muhire ibya Cirore urumva igo ndavyumva muhire ujya Cirore ujya mukunzi ni mushiki wa Cirore yego baravukana burya we utoye nani ujya mukunzi ujya muganga wewe umurongoye we ntubona yuko uzo uteye ingorane mu muryango vraiment imve nabwiki ni kimwe iyo abana nimaze kubwira Cirore ati ndagukunda ntegere neza ujya muze mutandukanye ibintu urumva iyo abana bimaze kubwira mu Cirore ati genda gukunda cyatahurika uri shabona hari umunsi wari muri amaze kubwira ati genda ndamukunda cyangwa namaze kubwira kumwandika message jeje je suis prêt à vivre avec toi nta munsi wari urumva rero ibyo je niyo mpamvu ndakubwira ni jewe ibyo nibishobora kunkanga jewe sinkabona imituragaro ibyo bya Cirore yisaza ngo biki none Imana zacaguye ko nitorera nuziye mukunzi Imana imaze gutora ko nitorera mukunzi imaze kubona inzira nziza ndayirege ngo kubera induru z'abantu cyangwa kubera induru ya Cirore cyo nigishoboka urumva tewe baza ku ishure twize mathématiques kugira ngo idufashe iki hada do ma fraction z'yo ma fonction biga ma fraction umutwe urukura zigira giharuro kira ngo nyene ubwenge bukore kuremo ibi ubize mu ibindi urondere x wanagira gushika kuri réponse finale kugira ngo ushire nuko umutwe nabya bindi twiga c'est qu'il fallait démontrer ugahorondoka ibintu birebire ushika umanuka ngo ni rectangle ngo démontrer que iyi rectangle ukaja kugahorondo ukakora ibintu biya ntibaze ko batugisha kuri ubunuze bidafite akamaro oya bifise akamaro nuko mu buzima bwacu busanzwe tuzohura n'ibigaragaza bitandukanye urumva tuze turondere inyishu la solution urumva no cyuje ngakubera ngo bagwaye fraction ko ikunaniye ngo ndabihejeje mu ngo umutwe ukora zigira no il faut la persévérance erega jewe ujya Cirore raguma ngora nama message nuzi ko je nagize tiyo hage ngire gute aguma mbaza none wa muntu wawe wa munyamerika nimba kwifuza wewe uve wa mu reka terura umuzigo yewe rero nakubwiye ni
bavuga mu cyongereza never retreat never surrender. Never surrender. Urumva no retreat no surrender. No surrender. Never ni no retreat no surrender. Nivyo. Ntaje gusubira inyuma ntaje kurekura. Urumva ni gupambana mbere kwa mbere songa mbere. Urumva jewe ahubwo wewe ruriyemeje naho kwa kumurira umvira gute mukunzi ntuzofure ko jengera no secret wanje. Urumva top secret jengera ko ubuzima. Hari ibintu bibiri bijengera ko ubuzima. Cyambere maze kumenya gusa yuko Imana nyagasani ni cyubahiro Imana yacu mushobora byose ikintu ndiko ndakora yuko atari icyaha cyo ni cyambere. Icya kabiri nkamenya neza yuko ababyeyi biwanje mepara bari d'accord avec moi. Fizi imeze greve ababyeyi biwanje naho isi yose yohaguruka ati iki kintu no jewe sindekura ngumako fata musi nguma kwivura wewe pambana ngoye nguma kwivura umuntu gupambana maka ku munota wanyu pambana mugabo chamwa cyumugisha kiba ku giti